nivyo uyu munsi ni umunsi wahariwe umwana, ariko rero nko mu makambi y'impunzi hoho sinzi ko ari kubera ko turi impunzi nyene, navuga ko ku ruhande rw'abana ntivyifashe neza, kubera notanga akarorero n'uburorero bwinshi. Urabona nk'abanyeshure ca mbere basa n'abataye icizere co gukora ca kibazo ca negita, nta cizere bagifise, imyaka iriko iraba 3. Kabiri, ku ruhande rw'ubuvuzi mu vy'ukuri iri shirahamwe MTI ryaje rigerageza kweri, mugabo hariho n'ibituo bitandukanye vyahagaritse gukora. Aho rero uca usanga nk'ingwara ya malariya ari nayo iri hejuru cane. Bivanye n'ivyo rero, ivyo bituo kubera ko vyugawe, ingwara zica ziba nyinshi. Twasaba rero ko ivyo bituo vyugawe, ivyo bibanza bahora bakoreramwo nk'ibibanza bishika 3 vyarugawe. Ubwo rero twagomba dutere akamo ngaha Nyarugusu ko bosubira kutwizera bakavyugurura kugira ngo abana bavugwe mu buryo bwiza. Nayo ubundi igituo gisigaye gikora ni igituo c'ibitaro bizana 8 conyene mu nkambi yose. Urumva turahangayitse cane, wa mwana rero ntakirose uburenganzira bukwiye bwo kuvugwa. Ku ruhande rw'ifungurwa twayivuze, ifungurwa n'ivy'ukuri ifungurwa baraduhindura, ivyo navyo turabishima, ariko kandi uravye neza ni ukuvuga ifungurwa baduha zitumaza indwi 2 nkumbure n'imisi, kandi vyandikiwe ko ari ukwezi. Aho naho rero cawumva ko wa mwana iyo misi isigaye ija kurangiza ukwezi, hafi indwi 2 nyene, urumva wa mwana aba ariko arayagura